igihe Paul Kagame ashinga ugwiwe, igihe Paul Kagame arongora Jeannette Kagame, yoba yarahezagiwe, yoba yarinjiye mu rushengero arahezagirwa koko? Igihe Ange Kagame, ndavuga umukobwa wa Kagame, igihe ashinga ugwiwe, igihe arongorwa, yoba yarahezagiwe, yoba yarinjiye mu rushengero koko? Kagame yoba yarabatijwe? Comoro, Yani, nimba ari n'abandi benshi bagenda batandukanye, uriya muhungu agendanira se w'umuhate afise se wibatisimu. Kayumba Nyamwasa naho bariko baramugira ikigarasha, bakamugira umufederere, bakamugira inkota, bakamugira intera hamwe, Kayumba Nyamwasa ni se wa mwemu w'umwana umwe mu bana ba Paul Kagame. Bo baba batirijwe hehe abana ba Kagame? Mbe ni kuki Kagame ariko arabagira ibigarasha, ariko arabatuka, abifatira, yifatira abakozi b'Imana, ndavuga abasenyeri, ndavuga abapasteri, ndavuga abapotre, ndavuga abaririmbyi, ndavuga mwese muri rusange mwabakozi b'Imana, mwabarokore, ndabivuge uko. Ni gute mwemera umuntu nka Paul Kagame ngo nuko afise identite y'ubukuru bw'igihugu akabatuka ibitutsi bigira hariya muri bigarasha, muri abateka mutwe, muri binabiriya, kugira gusa azimanganye imikorere canke kwemera no kwizera? Nagomba ngaruke, sinje kuvuga ubutumwa, ariko nagomba turabire hamwe ni kubera ki Paul Kagame aje atavyorosha mu kuzimanganya imwemu yo gusenga, haba mu Kisilamu arugara, haba abagatolika akugara, haba abaporota abo twita abaprotestant akugara. Abaprotestant bari mu mico itandukanye, haraba ADPR mu Rwanda, hakaba abapentekote, hakaba abaminevame, hakaba abayase, hakaba binabiriya. Kubera iki Kagame ariko arashaka kuzimya umuriro w'igicaniro? Kagame n'umuntu nikivejuru. Kagame yoba ari umukuru w'igihugu, yoba ari antikristo. Hari umuntu yambwiye ngo tuzoguma turindira antikristo w'isi kaza, ariko mumenye ko antikristo buri gihugu ahari. Nico gituma mbajije, nyina wa Paul Kagame apfa yagiye gusomerwa misa, abari bahari mu nyibutse muze muri commentaire. Nyina wa Paul Kagame yitavye Imana, bamusomeye misa, kuki yemeye ibigarasha akemera abateka mutwe bakamusomera misa. Imbere ko twinjira idonido, turabere kivejuru, turabe antikristo, turabe gituma Paul Kagame yambaye ugwaga mu kugara amashengero, ahavuga yabariwe, ariko ni wenyene. Nta muntu afata ingingo mu Rwanda Paul Kagame atavyazi. Hagiye vugisha ngo yaba ari jewe ngo nazugara zose zigahera. Nabonye ibigarasha icambu ciwe, bamwe bamuyoboka mu Burundi, hari wamujije kuzanda bavuga amazina, baza ngo Paul Kagame n'umuntu w'umugabo, ngo amashengero ngo niyo yayobeje, ngo abanyafrika. Listen, gusenga no gukora ni ibintu bishoboye gukorwa parallèlement, bivana no kungena umuntu yatahuye no kungena umuntu yigishije. Aho kwirukira kugara amashengero urondera intambara z'amadini, burya amadini ni yateje amavunja mu Rwanda, burya amadini ni yateje ubukene mu Rwanda, burya amadini niyo yagiye kubesha bene gihugu mu Rwanda ngo gende muteremwe ibiti mu mirima mwari musanzwe murima, ubi biti vyanunuje amaser minero, amavitamine y'isi, isi y'u Rwanda itacimbuka. Burya amadini niyo ari karica muri Kongo, niyo ari karanwa amaraso, niyo ari kariba ubutare, niyo ari kariba ordi ya makobarte na nikeli. Inyuma y'aka karuhuko tuje mu idonido. Ikaze ndabaramukije, nongera ndabaha ikaze kuri Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe. Uno munsi ni genekerezo rya 30, ni ku munsi wa Mungu, umunsi w'Imana, ukwezi no ku11 turiko turakurangiza umwaka wa 2025. Ndizera ko abemera Imana bagiye gusenga, abayisilamu bo basenga misi yose, bagasenga gatanu ku munsi. Hano sindahagaruka, abitwa ko abadventiste abo ku munsi w'indwi basenze ku munsi wejo wa gatandatu. Hano rero ndaje turabire hamwe imwemu ikirakoresha Paul Kagame kugira agwanya amashengero. Sinja muri Bibiliya, turakoresha analize nkuko bisanzwe, turasesangura. Ariko mu gusesangura mumfashe mwicare dutuze tubanze turabire hamwe Paul Kagame ishengero bararihonyoyemwe.
Paul Kagame ni kubera ko runo mwanya ariko aragenda afise ngo amanisi artificielle, afise ngo amakanseri nkuko bivugwa, afise ngo akanseri dipo, afise ama prostate, afise ibintu byo mu mutwe, haraberekana amafoto yaravungaguritse imishatsi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Kubera iki Paul Kagame muri rino rangiza giwe ariho ari karirukanga cyane ku mashengero? Kubera iki Paul Kagame ariko arakora bino na biriya? Ingo turabire hamwe. Je nababajije mu mwidondoro canke muri introduction ya kino kiganiro nabajije ibibazo bigera kuri bine. Umuntu yumva ko atuje mu mutwe, ari pose, ata stress, atashavu, atabwoka, atamacakubiri, ata genocide, atakindi kintu kiri muri mu mutwe, niyicare dusesangurire hamwe tumenye ukuri. Tureke kuguma dukoma gusa amashi. Paul Kagame yavuze ni umuntu w'umugabo, amadini yarabuje abanyafrika. Ninde yababeshe? Ninde yabeshe ko amadini ari yabosha abanyafrika? Hajya umuhutu n'umututsi aguma aririmbwa mu Rwanda n'amadini. Ubu muri Kongo ni muko muragenda kugandagura abakongomani ngo mugiye kurondera umututsi, mugiye kurondera pasteur, mugiye kurondera shehe, mugiye kurondera apotre, mugiye kurondera imamu. Abarundi n'abanyarwanda mwumva runo rurimi n'abandi bose b'abanyamahanga mwumva ikirundi canke mukumva ikinyarwanda, icara hasi turabire hamwe ubugome bwinyegeje inyuma hano. Nta umuntu burimwo, ino ni antikristu, ni vampire, ni zombie, ariko mwebwe muguma mukoma amashi mwarinjiranwe. Abanyarwanda mwarinjiranwe. Mu Burundi Nkurunziza nyakwigendera yari umuporoti, yinjira amashengero yose no mu misigiti, kuko yari umukuru w'igihugu atwarira bose. Mu mutwe ni hari mw'idini. Rabanyene cyubahiro ubo hari General Evariste Ndayishimiye n'umukatolika, arinjira mu giporoti, aritabiye ibikorwa by'abamizirima mu masengesho, kuko Burundi bwashize Imana imbere. Hatangura umuyisilamu, hakaje umusenyeri, hakaje umupasteri, kagira no ko atazindi dini ngo zabarangi n'ibindi bintu byemewe mu Burundi. Ngira abaro n'abandi basenga nibaro n'idini z'ibimenyetso bimwe bagira nkuko nk'abaragi, ngira nabo nyene yaba hari baba babaha umwanya wo gusenga. None niko iki Paul Kagame yarabatijwe, iki nitugiharira ko uyu Paul Kagame agira mariage arongora Jeannette Kagame ntiyahezagiriwe mu rushengero. Umwana wiwe w'imfura ntiyabatirijwe mu rushengero, ntafise pare. Ujya wiwe muwate ntafise pare. Umwe pare wiwe afunzwe imyaka 25. Ndaza ndabibabwira umwanya ni wakunda, udakunze naho tuzokora ikiganiro cabo ndababwire cimbitse. Kira mwana wa Paul Kagame yarabatijwe kandi afise pare, kandi abapare babo bose babaye ibigarasha kubera Paul Kagame yashatse kubagira ibigarasha, kubera abonye bafise ubwenge. Bamwe yarabafunze, abandi yarabirukanye, ahakwa kubica bahungisha amagara. Kayumba Nyamwasa ari muri pare w'umwana wiwe, atari uyu, atari comoro, ngirani ya sinze nimba ari comeke, nimba ari comoro, nimba ari inde murantunga. Umwe mu bana ba Kagame b'abahungu atari ujya mu wati umengo Kayumba Nyamwasa niwe pare wiwe. Anje afse nimba ari pare, nimba ari mamarene wiwe, nimba ari pare umugabo wiwe, nawe nyene ntiyorohewe. Bose kwanza basa n'abafunzwe, babiri barafunzwe, uyu ndomengo yarishwe. Ariko sinje kuri ivyo, nje tanababwiye ati nivyaba ngombwa ko tuyaga kuri ico ndashoboye kugikora ko ikiganiro. Ariko no musi nje tumenye ukuri nukuhe. Paul Kagame akora ibintu vyita ngo prayer breakfast. Iyi prayer breakfast murambona aje imbere avuga utujambo asubira mu mbabarire, siniko ndamurengera nk'umukuru w'igihugu. Ariko hari ahantu ukora ukumva ko hari ibindi bintu winjiyemo bisaba kuza wambaye ingomezi. Paul Kagame nimba akora prayer breakfast ayikorera ikatemera Imana. Nimba izo mana, nimba abakozi b'Imana, nimba ari amadini yababoshe muri prayer breakfast n'ibindi I don't know n'ibindi bibandanya. Sheha bari hagarasenga, padiri arasenga, pastor agasenga. Ariko mwaba pastor nibo cangaruka ko rero. Ni gute Kagame abita ko muri bigarasha? Ni gute Kagame abita ngo murabateka mutwe ngo mwiba abakirisu, mwiba abanyarwanda, sinzi n'ibindi byinshi yavuze muheruka kumwumva muri press conference. Ni gute none aheza kubatuka akongera akabahamagara mukita? Kuki mutomubwira ati nituza ko turi bigarasha, tuje kwiba, tuje guteka umutwe. Full stop. Wa mpasteri, wa mushehe, wa mupadiri,
witabiriye biriya bikorwa yirirwa arabatuka ko muri bigarasha, utukishije abapasiteri isi nzima, utukishije abapadiri isi nzima, utukishije abashehe isi nzima, eka ni muri apotre utukishije abapotre isi nzima. Nta kuntu wosuzugurwa uko uri babita gute, umukozi w'Imana canke umuntu w'Imana, sinzi ukungene twobivuga, sinzi twobidefinisa, ariko jewe sinjajinga umuntu uri shetani, sinzi urukunuku, mugabo uje à l'encontre y'Imana muremyi yaturemye, ugafata abantu bose basenga ukabagira ubusa, wavukiye muri eglise. Mama, reka ngaruke, nayivuze muri introduction, nyina wa Kagame yaritavye Imana yigira mu bwami bw'ijuru. Nabonye basirisimba barondera ukungene ahezagirwa, yaciye muri kanisa, yarasomewe misa, none bamugize ko ubuteka mutwe. Kagame we, ino video nimba igushikira, nimba ishikirumwe mu bana bawe, nimba ishikirumwe mu bambari canke mu bakuri hagufi, ni muze munsigurira ukungene wagiye gusengeshereza misa mama wawe mu bigarasha, mu bateka mutwe. Wagiye guteka umutwe, wagiye gutekera umutwe mama wawe. Mbabare kuko ndiko ndamuvuga yaritahiye, ariko there must be some reasons. Harategetswe kuba sinzi hari cuka kiko kiraca hejuru y'u Rwanda. Abanyarwanda, you must stand up and fight for your rights. Si rights gusa ngo za human rights, si rights gusa zo kurya, si rights z'ubwigenge, si rights za freedom of speech n'ibindi byinshi. No, it is also n'uburenganzira bwanyu ariko arabugarira. Nje mu mafacteur amwe Kagame yashize imbere mu kugara amashengero. Yavuze ngo ishengero ça doit se doter de toilettes. Ngo ishengero tezo ko rifite toilettes zigera kuva kuri 5 kuduga. Okay? Toilette 5 water closet. Toilettes 5 kuduga, toilettes 5 8 10 kuduga. Ichurch kugira ngo ikwiza amategeko yemererwe kuba mu Rwanda. Dukoreshe brain. Hari amwita imurenge, ngo ku murenge ngo kwa gitifu hari toilette zingahe? Zirenga 2. Zirenga ngo men and women, zirenga izo. Okay, kwa gitifu hitaba abantu bangahe ku munsi? Ku murenge, kuri commune, nimba rereka ndabihindure kumbere abandi byumve bose. Kuri commune muvuga ikinyarwanda, muvuga igifaransa, mukavuga n'ikinyarwanda. Nabonye u Rwanda rusigaye ruri imbere muri francophonie, reka nze ndakoresha amaterme y'igifaransa twese turayumva. Mbo mvutse commune, twe mu Burundi commune ni commune nyene, mu Rwanda ngira na commune baracumva. Kuri commune yo mu Rwanda hari toilette zingahe? Nimba hari imwe canke 2 zikaba zitarashika 5, ni gute woza ko obliginga kanisa yakira abantu 1000 dimanche canke kakira abantu 500 only on Sunday? Rendi ntibakora mardi, mercredi, jeudi, vendredi ngira baraja muri louange, na Saturday samedi bakagenda mu masengesho kumbure n'ibindi byinshi. Ni gute kuva kuwa mbere gushika kuwa kane aho hantu hadakoranira abantu, ariko imurenge commune zone hakoranira abantu kuva kuwa mbere mbaka kuwa gatanu? Mufise toilette imwe canke 2? Ko mutarugara umurenge, ko mutarugara commune, ko mutarugara zone, ko mutarugara province ifise toilette 2? Ducira ku ruhande. Hari ibintu yavuze ca kabiri iruhande ya toilette, yavuze ngo parking. Hatezo kuba ari parking nini yakira imiduga myinshi. Ngaruka aho nyene commune mu Rwanda ifise parking yakira imiduga 10 niyihe ifotorera. Nje kuzoda kubwira mu kuzimanganya amashengero, mu kuzimanganya abantu basenga, strategy ziraza mugabo ugasanga izo strategy muzitondeye mukicara. Jesse nabivuze ko cyane, ariko nababwiye ati kugira natse kamera nze hano mbafise fact. Ndashaka kuba ntari rights 100% out of 100%, ariko nkaba mfisemwo basi na 50% zo kubatahuza, zo kubinfluencer, zo kubumvisha ko muri ko murarenganwa.
nta gihugu kibaho kidasenga. Seke ni antikristo, seke ni kinywa amaraso, piwa kinywa amaraso, piwa vampire. Ngo muzosengera kuri telefone. Uzi ikintu Kagame ariko arubaka mu Rwanda? Kagame ashaka abikigwigomana, Kagame ashaka mu musenge, Kagame ashaka avuze mube mwafukamye, avuze ryama hasi muryame, avuze genda mwikuruta ninda nk'imisiba canke nk'iminyorogoto mubikore. Kagame atuka padiri, igigarasha n'umuteka mutwe, atuka pasiteri, atuka potre, atuka shehe. Ariko yakoba induru muri prayer breakfast, I don't know whatever, mukaba mwagiye mwirukanga mufise brain kwanira agateka kanyu. Tubandanye. Mwaramaze kuba inkoma amashi murarenze, ariko trop c'est trop. Ndi Murundi 100%, mama n'umurundi kazi, papa n'umurundi. Mugabo pen y'abanyarwanda niyo pen yanje. Mu gihe muvuga ko turi ngo cousins, tuba croiser canke tuba parallele, tuvuga ururimi rumwe, sinzi ko navutse nisanga ndi hano muri kano karere ka EAC, navutse nsanga duhana umupaka, twirengagije ivyo byango hahutu tutsi twa Kagame ashira imbere sinzi, ariko we are the same. Kuri factor yuko turi black, kuri factor yuko tufise blood, amaraso asa, twese tukirabura, tukavuga ururimi naho rutoba rusa rwababanye, imico iragomba gusa. Naho mu Rwanda mwamaze mumbabarize, iyo mvuze mu Rwanda simba ariko ndavuga abanyarwanda bose, ndibaza ko hano ufise brain yumva, ariko ndavuga u Rwanda rw'inkotanyi, ariko ndavuga u Rwanda rwa RPF, kuko u Burundi n'u Rwanda barafise imico imwe, ngo u Rwanda rwaragize imico mibi irenze. Nico gituma muri ko muragana muri antikristo, muri ko muragana muri ibintu vya sinzi abasenge bigirwamana babita bazara ba Buddha, raba bigirwamana, raba ikini biki. Mwese niko ndabona Kagame yari karabatwara. Yababwiye ca mu gisusu aro hariya ininyuma mucayo mwiruka, ndavuga batinganye. Ugasanga ikintu niki diplome, niki docteur, niki PhD, sinzi niki master, mugo gitingana no guca hano inyuma gusa. Ucayo hagenewe gucisha ivyo muri ko muracishayo, hagenewe umwanda mukuru, amabyi mu Kinyarwanda nimba ari uko sinzi. Mugo mugafata inyundi icura abana, mugafata sinzi ko nona kivuga mu majambo mbabarira amatwi, mukaza gucisha hano ngo nuko Kagame ngo basinyiye muri 2015 ngo cayo. Waraciye ku ntebe y'ishure, n'utaciye ku ntebe y'ishure arazi bizana nayo bavuga umwanda mukuru. Ugaca ufata iyo nyondo yawe cura abana, ikintu Imana yaguhezagije gitanga icubahiro ku mugabo, gitanga bisubiyemo kijya kintu gitanga icubahiro ku mugabo, ugaca ucisha ahantu haca umwanda mukuru. C'est brain n'iterambere iryo. Ntura ko mwe yabaze kubakoropa mu mutwe mw'abanyarwanda mwe. Mubona muko muraganaye. Mu Burundi ntivyera wi, ndazi muraza mvuge tona mu Burundi mwebwe ntabahari, nabakitsko. Listen, ndabaha karorero mvugane n'abantu baba bafise abana kumbure. Ufise abana batatu, hari umwe ashoboye kubona kunywa urumogi, hari umwe ashoboye kuba indaya, umwaka kubera mwiza. Mugabo ba wabaretse. Kandi mu mategeko ngenderwa ko y'urugo rwawe nta numubwira ati umwana ashaka zoba indaya. Arashobora kubiba kuko natire yamwafexe canke kamere canke abo bigendana canke hakurira canke nabo ayicaramo. But nta muvyeyi yovuga ati mu bana banje batatu ushaka kuba indaya nagende kuba indaya, ushaka kuyahuza ibiyayura mutwe nagende yahuza ibiyayura mutwe. But they may do that behind you, atavyuzi basha kubikora. Kono umwana yaradutse arasimbura upango ni ndaya, umwana yarononekaye, but nta muvyeyi nta ruhara bifitemo. Ariko Kagame babwiye ati ndabasinye ubutinganyi, gende muca ahantu haca umwanda mukuru, mugaca mubikora. Ndabagiriye invitation yabasinyiye hariya kuri ligne risiferienne, mugaca muza ngo Rwanda duteye imbere, u Rwanda turakaze, u Rwanda umuvuduko ni wose.
narababwiye Kagame yasinye homosexualité 2000 iva muri 2015 ija muri 2016 yasinye muri 2016. Narabashiriho na video nimba mutayibonye muze mumbwire nkora ikiganiro nongere ndayigarukanemo abivuga vyemera banamubaza gute abaye homosexuel mu Rwanda ngo twe nta kibazo no kuri nikiri yasinye muri 2016. 2019 stade amahoro birasubiwemwo arena ibirubatswe nibindi vyinshi ntimwamenye yo bizanana karagashimwe kumubwira ati ego mwana wemeye reka rero natwe tuguhesha icubahira abanyarwanda bazavuga ati Paul Kagame yaratwubakiye stade atwubakira arena mugabo akayubaka muri ivyo bisusu vyanyu muri ko murangiza. Raba aha mu karere nikihe gihugu kireka abagore canke abakobwa bakaja gutambikiza imbere ya ekran ngo bakubita hano ngo bagira ibinabiri? Hari ibihugu bashaka kuba babikora ndatska ivyo muza kuvuga but bakabikora atari umukuru w'igihugu yabibahamagariye, ariko Kagame mwe yarabibahamagariye. Okay, muzo munyereke abantu bafungwa nibahari bene ry'amacano ntahari ntafise aba followers benshi ntafise aba views benshi genda urabo umuntu ashaka video dancine akafise ibihumbi 200 vy'ama views kandi Kagame araryamye Janet araho abana biwe abayoboke bose ba Kagame b'inkotanyi bose baraho parce que nivyo bahamagariye. Tubandanye nababwiye nyina apfuye yasengewe misahe muri eglise. Kagame yabatijwe he? Kagame yarongoreye he? Yahezagiriwe he? Abana biwe bose ushizemwo Ange yararongowe ahezagirwa misahe si mu rushengero. Nimuze rero mumbwire biko bigenda gute. Nababwiye ibintu vya breakfast. Kagame ategura prayer breakfast ahamagara abakozi b'Imana abita ibigarasha mugabo bukiye akabahamagara mukagenda mwiruka. Azoreka kubandanya bita ibigarasha, azoreka kubandanya bita abateka mutwe gute? Reka mve ku bakozi b'Imana nje kubaririmbyi. Abaririmbyi Kagame yabise ngo nabatubuzi. Aha rero ngo mavugane n'abaririmbyi. Israel mbonye wari umutubuzi. Israel fata abayoboke bawe abakwemera abemera ibi niba ari ibihimbo vyawe ni creation yawe composition mwemu agufasha ukandika ziriya ndirimbo zigafasha abantu zikagorora imitima zigahoza amarira abamama bose barira inzara barira amavunja bumviriza icambu bumviriza ziriya ndirimbo zawe amaraso n'ibindi bakumva baratuje bakagira ivyiringiro bakagira siriko ndaza mu bintu ngo kizwa ngo senga ngo gira uku ngo shira Imana imbere n'ibikibati. Nimba istomi kujya ukananirwa gushira yakantu ngo hiyagaze Imana irahari. Nimba bakubwira ngo ufise amagufa 200 nimba bakubwira ufise umutsi munini ukagira nagatsi gato akavene n'akamiskre nimba bakubwira ufise urusogi runini ariko rutumbere zino ukagira n'igisogi gito gicisha gitembereza amaraso sinyoko wawe na so wawe babigize mu buhinga. Hari Imana wavyemera warika kandi ijambo ry'Imana ririfuru. Sindi pastor sindi apotre mugabo je nkora ikiganiro natohoje. Muri Bible haranditse ko umukozi abegwa n'impembo. Hari n'ahantu habaye ibintu vy'amataranto Yesu yasigiye ngo amataranto abantu umwe arayicuruza yunguka iyindi uyundi yunguka 2 undi yunguka 3 uyundi arayihamba. Ujya yihamvye yaramuhanye yongerera y'imwaka. Bisigura ko Imana ishaka abakora. Nibisigura kuja muri eglise kuririmba kuba pastor kuba shehe kuba padiri kuba umukorezi kuba umuririmbyi udakora. Mugabe ruhande yo gukora mugaca mwitwa ibigarasha. Kandi waraba baririmbyi mu Rwanda nibo bariko baramamaza u Rwanda. Raba Gitwaza yageze bavuze Gitwaza bavuga u Rwanda ko Gitwaza n'umunyamurenge mugo narumvise kafise ubwene gihugu bw'u Rwanda. Kandi na Zion Temple yiwe headquarter nini iri mu Rwanda. Hari benshi ba Masasu sinzi n'abandi abakozi b'Imana bo mu Rwanda twamenye batumye u Rwanda kwamamara rumenyekana. Hajya iri Arsenal yiwe yashiranga amafaranga ni watarabatubuzi ni watarabateka mutwe. Uyu mugabo mw'abanyarwanda mwe it's time for Rwandans to wake up. Umviriza nimwaguma munumye ejo azobanywesha amaraso ejo azogira ivyagira haguruke muvuge.
azobica mwese muhere. Ninde yabahenze? Shira ubwoba, stand up and fight for your rights. Na Bob Marley yarabiririmbye mbatarira kidubre. Stand up, get up, stand up, fight for right. Since whatever if they yaririmbye hari. But kino kiganiro, yes ndagikoze of course mvuye gusenga, kandi nta shari, nta nzigo, nta kubagumura, ntaki. Mwavyumva mutavyumva, icara hasi namwe think twice, mwiyumvire neza. Why this Paul Kagame is doing this at his end? Kuko mvuze his end, twese ndashoboye kumutanga, ushoboye kumutanga, but ishaje nibagwe mu Kirundi turabivuga. Kandi umuraba comportement ingeso ari ukuntu yitwara n'umuntu ari kumuhera. Ndabisubiyemo nshoboye kumutanga mukumva Frériro Patriote umwe yahora ashikiriza ibiganiro gusesanguzi kuri Free Podcast TV yacitse. But tugiye naho kuburambe kubusaza nimba umuntu atokwicwa n'isanganya ry'imodoka n'ingwara n'ibikakicwa n'imyaka Kagame asigajike. Hano rero nako ndabwira igito canje n'icundi cumvireho, nako mbwira abarundi nongera mbwira, nako mbwira abanyarwanda nongera mbwira abarundi. Ariko ndashimye Imana ko mu Burundi indongozi zacu zikunda Imana, zasize Imana imbere. Murabona ko nimbaro uyu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD chaque jeudi de fin du mois, ndakivuze neza muraza muri commentaire, kira kuwa kane uhereza ukwezi bagira amakoraniro, bagira igikorane. Muramumva igikorane cy'umukuru w'igihugu cyo gushima Imana, muramumva ibikorwa bigenda bitandukanye. Nababwiye ashe kuba umukuru w'igihugu ari mu Katolika, mugabo araja mu mashengero y'abaporoti, akaja mu misigiti, akaja hose. Kubera iki? Ayoborera bose. Nico gituma yitwa Sebarundi. So banyarwanda, imyemerere religion canke ukwizera kwawe, nimbutsi ko kuryama ukikangura ataye foro nimwe utazi ukungene waraye, Paul Kagame haje umubaza usinziriye uryama wasamye, ujya mufunza umunwa, ujya musutuye, ujya mugize gute yo byishura. Navyo yo kwishura. Kubera iki? N'ubuntu bw'Imana. Aryama ku bugombe bw'Imana, iyo Mana agwanya, akikangura ku bushake bw'Imana. Apana ku bushake bwa Janete Kagame mujyama ku ruhande. Apana ku bushake ngo bwa Yani, nimbari Vani amucungera umutekano. Apana ku bushake bwa Ange. Apana ku bushake bwa James Kabarebe, apana ku bushake bwa Mubarake, apana ku bushake bwa Olivier Duhungirehe, apana ku bushake bwa bajya baganga bamukikuje, abapfumu, abasenzi n'abandi bagenda batandukanye. Ku bushake bwa the only mighty, ku bushake bw'Imana muremyi wa vyose. Patkano umuntu nk'uyo agusenga cyageze kuno nijya ko gusenga bituma abantu badakora. Ahubwo nimba ubona abanyarwanda majoritaire mabitaho gusenga batari ko barakora, raba impamvu niwe wabibateye. Nta cizere bagifise cyo kubaho, ntibinvestise ubu bibatwaye. Wirigura basamburiro babomorera ntubaha nivyo naho bashikira ntubaha n'amahema, boreka kuja gusenga gute. Haro n'abaja kurara mu mashengero kugira baronka aho barara. Imirima yabo ayiteye mw'ibiti birandagata bituma batakirima. Boreka kuja bajereka kwamba kuja kwinginga Imana gute. Raba ahubwo tari ubarungika muri abo mashengero. So mugira wa Mungu mwiza bakunzi ba Free Podcast TV, baba abanyarwanda, baba barundi, eka n'abanyamahanga bagize amahirwe yo kumva runo rurimi. Nukuri ni muhaguruke. Sinumva sinkene kugwe manda bisubiramo ngo haguruka, ndazi ko ndiko ndavugana n'abantu bazima. Ni muhaguruke mugwanira agateka kanyu, kuko umuntu ari karabajana si heza namba. Na Trump baguma bavuga ngo Trump yaje ugara homosexuality, yaje yugara ibinini bigenda bitandukanye, ibi ngo vyo gusama, ibi n'ibiki n'ibindi. Bamwise umusazi. Nivyo vyatumye habaho government shutdown, bakanka kumusinyira budget kuko yugaye 8,348,000 de dollars bahu Rwanda.
baza gusapotinga homosexuality. Yugaye miliyaridi n'imbango 8 z'amadolari baha Museveni Uganda. Yugaye amamiliyaridi n'amamiliyaridi baha Nepal bagaha abagabo baba transgender bihinduye abakobwa. Trump yabwiye ati amahera yose nayiki. Nimba umuntu ashaka kuba homosexuel urinda kumuha amahera. Homosexuel none baramutransforma baramugura. Benshi kudakuza bavuga ati ngo niko twavutse. Okay, nimba ariko wavutse sawa. Na hormone yawe y'ikigore na hormone y'ikigore yanesheje kumura hormone y'ikigabo uca wiyumva nko kumengura umukobwa. Let's put you reka tugushira ku ruhande. Hama we nawe uvyigira kubera ubu wabura umuhungu atari cizere cy'ubuzima ufise ntunafunctiona neza. Ubonye bazanye babahemba 10 millions bari 10 millions bari 5 millions par mois ukayasiga. Muna washawishi na hela mubahaye amafaranga kugira babizemo ntibabizamwe ko babikunda. Nico bituma Trump yavuze ati nimba aragateka kiwe mu muhamahera yiki vyugare abije mwazi neza ko abibi murimo. Mugira wa Mungu rero mwiza hama ndibaza ko tuzagusubira mu kindi kiganiro kuri Flehe Podcast TV nkuko bisanzwe. Turaza kuraba ko gira ubusesanguzi cyo twabashikiriza amakuru kubijanye niko birabera ku mirongo y'urugamba. Ariko mugire wa Mungu mwiza uko biri kose. Ntimumve muri mwemu na kino kiganiro nkoze ariko kibakomeze kibubake kandi narababwiye icare hasi shishoza. Mu Giswahili bavuga ati kwa akili ya kuambiwa changanya na akili yako. Mwarahezagiwe. Ciao ciao.